hariho itandukaniro hagati yo kumenya ivy'Imana kubera kubibamwo no kumenya Imana. Kumenya ivy'Imana n'ubumenyi, ariko kumenya Imana ni ihishurirwa, ni revelation ya kila siku y'imisi yose ku munsi. Asanga Imana ivuga ngo inzira zayo zitandukanye n'izacu, ifise inzira igihumbi. Ni gute wewe womenya Imana ifise inzira igihumbi? Ibi rero biratwica kuko rimwe Imana tuyifatira muri kahise uko twayibonye, ariko ngenda kubwira umunsi muri kino gitondo ngo igihe cyose Imana ikwihishurira mu rugezo rungana naho ugeze, ariko kandi urugezo no munsi Imana ikwihishuriramwo ruratandukanye n'urugezo Imana izokwihishuramo mu mwaka ukurikira. Ni washishikara gukura kandi ugashishikara kugira ivyo uhangana navyo bitandukanye n'ivyo uri kurahura navyo uyu munsi. No kuvuga ngo igihe cyose, muri situation yose, muri periode yari yose, muri saison yari yose, Imana iravugana na wewe mu bundi buryo bushasha butandukanye nubwo yavuganyemo nawe muri kahise, kugira ngo bitume muri wowe uguma wumva iyo dependance, wumva yuko utokwigenga, ariko wama wumva iyo besoin yo kudependa ku Mana. Nico gituma tugomba rimwe na rimwe kwiga kwiyambura ivyo tuyiziko kugira ngo twakire ibindi bishasha. Yesu ashimwe cyane.